nuko bokora vyonyene ndi sûr ko ta kintu na kimwe mu journaliste yakoze kugira Alice amenyekane mu vyerekeye comedy mu vyerekeye film nta kintu na kimwe bakoze kugira amenyekane ibikorwa n'ivyo byatumye tujya hanze ibikorwa vyonyene kora akazi kawe ushire hanze kora akazi kawe n'inguvu zawe zose vyonyene bizoguha ijambo ivyerekeye ngurindiriye ngo naka ngurindire naka kuvuga ubufasha ntibuba maze kujya hanze ngo mbaye mustango nkina comedy namamaye cyane ndabizi ariko inyuma yaho buri mu journaliste wese dishaka iganiro kaye nararira n'amafaranga runka naye nkarungika ama déplace magiki runka amafaranga ya smart ni bande warungikiye amaini ni bande wayarungikiye Ndabara mukichepuzi ba Buja Today TV moni mwese mwiriwe mwaramuse bwake mugoroba mwize Ivana uherereye ndazi ko Buja Today TV mudukurikirana muri kwisi yose uno musi ndi kumwe n'umwigeme adasanzwe nibaza ko ari umwigeme kabisa kuko nta kicemeza kabi bubatse ndi kumwe n'umwigeme kandi usanzwe uraba filme ndundi canke comedy canke entertainment kabisa uyu mwigeme uramuzi iyo bija hose nawe ukavuta muzi kabisa nturi update Alice ni bon ndakuramuka yego nanje ndabaramukije turaguha ikaze kuri Buja Today TV ni TV online ya mbere ikoresha ibiganiro abakenyi b'amareresi niwe warusigaye mwari mwaranyibagiye rero mwari mwaranyibagiye kibazo sikero oya bose tuzobashikira ni buke kandi eje naye sigaye abandi bose ni kuvuga ngo baraheze yewe wenyene ni warusigaye bibaho Alice hajya amazina yawe ni Alice y'ukuri canke ari hayandi canke Alice ni ryakazi no nitwa Alice niyo gakiza Alice ariko benshi niyo gakiza nsinkunda kuri heza banzi kuri Alice niyo yeah Alice uyu munsi tugira tuganire tubwire ku kazi kawe ka filme hajya ukina filme cyane ni comedy gusa ni byose ndabikina byose gusa twakumenye cyane kuri comedy na cyane uri kumwe na Mutima imbere ya Mutima hari ibindi wakina canke indi timu wakinamo canke izindi filme wakina ego nayisanzwe nkina uretse ko gukorana na Mutima byanshize hanze cyane bituma abantu bamenya cyane biceboneka kumenga niyo team natanguriyemo ariko nayisanzwe hari indi team nayisanzwe nkinamo nayisanzwe ndumukinyi yeah filime wari umaze gukina imbere ya Mutima zirahari zaramenyekanye cyane navuze ngo ivyo nakoranye na Mutima byanshize hanze cyane kuruta uko narindi ariko akazi nagakora yeah ariko abantu ntibari bwakumenye cyane ntivyari cyane Alice bibaza ko babuze iki kugira umuntu agakora ariko ugasaga kugira abantu bamumenye n'ikibazo bibaho ni benshi banakora cyane umunsi batazwi ariko ugize amahirwe urunyenyeri ukabona ko gwatse ukabona ko abantu bose bifuza kukumenya cyangwa ukabona ko bagukunze donc n'umwanya wawe ni gihe cyawe kandi ntuzokwama ari we wenyene bifuza kumenya hari undi munsi uzobisaba abandi nawe kamenyekana yeah ushaka kuzobisaba abandi nzokomanda hari none nagireshe uzokwiyubaka hamwe nyene ahubwo gumuduga bino nibihe kandi hari ibihe birakurana gusa nizere ko utifuza kuba wova kuri ibi bihe uri kubu wanka wemera ibihe nibihe
dutegerezwa kwisiganya ndashobora kutayivamo kubera ko nabishatse ndashobora mu busaza bwanje ugasanga ndabona ko hari n'ibindi bintu bon bifatire byo tuma ntaba muri aka kazi cyangwa ugasanga birashitse ngize izindi impamvu zitamvuye ko zituma ntabandanya ibi. Nikiye kintu umva coba kuri Arisa kavuga ati kabisa game ya entertainment ndahevye. Nta kidasanzwe ikintu cyose nibaza ko bivana n'umwanya ugihe ivana agaciro ugiha ariko imvo ni nyinshi ntazi ntashaka kumenya icyo gushika ntazi ko zotuma mva muri aka kazi ariko uyu mwanya nkora akazi nkunda numva atakintu kimwe cyo tuma ndabivamo. Nibishaka gushika nkuba Arisa kubaka urugo rwiwe mu bogari ari yakamenje to yaha ibi bintu rero hagarika. Bon Imana ngira nanje umenga abantu nyene nibaza ko birashoboka burya mwubahwe birashoboka ko shira kubuza ariko siwe nsaba Imana nivyashika kabinyankira nta kundi nzosaba uruhusha atarumpaye nta kindi rurenze. Arahari hoho canke Arisa risingo. Oya arahari ndafite umutipe kwe. Abantu rero mwari mwizeye yuko hari ikintu cyova kuri Arisa kabisa urumva na blocage irahari. Gusa nizereka kwemerera ga freedom gakinata kibazo. Shana ni mufana wanje bro. No kugira ngo tumenyane vyimbitse yanyandikiye message arambwira ati kabisa nawe uravyumva. Ubwo niyagukuye muri filime nyene arikuno abakobwa mukina filime ugasanga birangiye mu rose ba diaspora Ego biragwiriye cyane kandi hari nabo twahoze dukundana batumenye kora kubera akazi ariko hari no gukunda kubera akazi uretse nakazi ariko kumva ko guha agaciro akumva ko yo gushigikira mu kazi kawe. Uyu munsi nibaza ko ari byo bihendimo no mu diaspora nawe nyene ntabwo ari ngombwa ngo mvuge ivyo shikaye. Nuko abakobwa benshi tiko turaba bari muri game entertainment birangira barongowe n'aba diaspora gasanga bakundanye n'aba diaspora kandi na Beri yarabivuze ati turakinisha abakobwa bagaca batwara. Bivana n'abakobwa bari bo oyo sijewe rero wari wese afise ku rukundo nibaza ko ntabwo ndabivyo ivyo ashibungiye rero kugira akazi ko paka ndamumenye kandi nzoca menya ni yaba nzoca ndamubabwira abakunzi ba Buja Today TV no hano cyangwa urampagarize kugira sinkora iperereza. no hano bro. Sawa byose tuzobimenya. Arise turiko turakubona mu mafilme ya Sabbas ubuzima gice ca gatandatu ni ca gatandatu cyo rumaze kuboneka no mu bindi. Ntabwo ni ikintu ntangwe ukinamo ntikiranaboneka ntikiraja no kuri YouTube ariko jewe nk'umuntu amakuru ya filime nyene mba ndayazi ndamaze kumenya yuko uzoburi muri filime Ubuzima part 6. Byagenze gutukorane na Sabbas. Ntidusangiye akazi bo yarandondeye dukorane ndavuga ati kabisa ndahari n'amaboko yose kugira n'umuntu dusanzwe dukorana mu vyeke buririmbyi n'umuntu dukorana. Sanzuru muririmbyi wa gospel canke sekira gospel ashibwira bantu turirimbire kwanza. Twaje kumbaza ivyerekeye film navyo narinzi rega kuririmba gospel music. Atari urafise indirimbo zimaze kuja kuri YouTube canke Just kwa album ya mbere nashyize ku mugaragaro 2015. Karabaye. Gusa nyene comedy zaciye zishira hanze cyane abari uburirimbyi umenga nyene abantu benshi bamenya kubera nikije kintu wavuze ngo urashobora kuba uri kurakora ntumenyekane. Uburimvyi bwanje ntibwanshize hanze cyane nk'iki nka comedy ubundi bwo ndi murimvyi wa kera. Je ndatangaye vraiment ntavyo narinzi kabisa. Okay, album ya mbere urakoze album ya mbere ya kabiri nayo nyene yaraheze ya gatatu ndacabandanya nkora. Ni kuvuga rero indirimbo ni nyinshi iyo bija hose. Ibaze rero muri za ndirimbo zose zishika nko kuri ngira nka 20 ariko tukaba reka ndeke kuvuga ngo tutakuzi kuko hari abakuzi. Je sinukuri senda kuzi kuri gospel music ndakuzi kuri comedy muri Indundi TV. Birashoboka kandi uburenganzira bwawe. Ubwo si uburenganzira gusa
kutamenya ko ndumuririmbyi ni uburenganzira bwawe kandi ntumvune ubwo uri kumbaza ibiki ntavyuzi rero ishobora kuba yari kuri wewe washiye gukora ivyo bikorwa bingana uko kose sindakumenye nategerezwa kukumenya kandi bivuye kuri wewe bon ingufu nari nfise zayiziya nyene ko wamenye muri bijya ntacu ni bon basi reka mbaze bakunze ba Budget Today TV abantu mwari musanzwe muziga ari sari umuririmbyi wa gospel music mubivuge muce mvuga n'indirimbo yiwe muzi sivyo barabivuga gusa nibaza yuko indirimbo za uyu munsi wo ziraba haranashaka kuzironka mfite channel alisi niyo indirimbo zanje zirahari nyinshi hari indirimbo mperuka nyuma niyo nakoranye na Victoria Steam niyo ndirimbo mperuka gushira aho ya nyuma yaho nashizeho indi ndirimbo nayo narimbi umuvyeyi wanje keruka kwitaba Imana nibaza ko indirimbo nyinshi zirahari kabisa tugeze ikiganiro niko kazi ka mbere nzoba mfise kuza kumviriza indirimbo zawe uzosanga habwa n'izuzi utaruzi ko naziririmbye birashika uziko nagiye mu bintu bya Sabbas bitwa itarajya umuririmbyi mpuriyayo n'umugabo arambwa ati nkoresha ikigana mbwa ati yamara urinde sindakuzi turakora ndamwemerera turakora cyane mvaririmbye yandimo ngo hahigwa bihangana bagashitsa kwihereza ndavuga ati ni wewe indirimbo twarayimenye turayimenya ariko isura y'uwo muntu kabisa nziki izibake n'indirimbo zarosha gusanga tuzizi ariko isura y'umuntu yaziririmbye atawe tuzi nibaza ko arivyo byarashitse ariko ushaka kuja kuri YouTube ukandika Arise niyo kugira ubumvirize indirimbo za Arise Arise ubu comedy imaze kumenyekanisha gospel ntiyari bwakumenyekanisha ugiye kubijera gute ivyo bintu bibiri gospel ntiyari bwamenyekanisha ni wenyene utanze ababizi ko ndirimba baranzi ntiyari bwamenyekanisha ariko Arise abantu beshi basi abantu bakuzi kuri comedy n'abantu bakuzi kuri gospel music nabahe beshi reka ndakubwira ndira nabahe beshi uburimvyi ndi ku kibazo mbajije ngo ugiye kubifata gute uburimvyi na comedy uburimvyi nkoze hafi imyaka irenga ngira 10 na comedy nkoze imyaka ngira ngo 4 5 urumva ko akazi sindiko ndagakora ka comedy uburimvyi nkabandanya ndirimba intambara ziri he muri ivyo bintu bibiri ndabikora ndabikunze kandi byose kabisa ndiyo je no kugira ngo hari nantu hatandukanye cyane nagiye kubera uburimvyi wenyene ku ruhande rw'iwawe ntunzi ntuvugira abantu no kuri Jesse ndanda kubunanga kubesha nibi kandi nakosa mfise nsaba imbabazi nakubabarira mbabarira nta kandi nakosa mfise nuko riri kuri wewe utashoboye gukora promotion ikwiye gushikiya promotion wakoze nshikira kareka ibintu vyigemo ntavyomenya nimba we bitakubaye ko twarakubititse twararushe suko nte ni wivugire yari nakoresheje umukobwa witwa Daniela arambwira ati je nukuri aba journaliste b'u Burundi je ndabafitiye inzigo tikubera nta kuntu twetiko tubasaba ibiganiro twebwe tugitangura biragoye na benshi nasavye interview baranka kuzima ni benshi nahaye link bamfashe promotion ndirimbo baranka kumfasha na kimwe Tako haraza umunyamahanga mukiruka kumuraba atana Merisa azobabwira. Ndakubwiye mbere ivyo bibazo nk'ivyo nena navyibagiye. Sinene kumeruka n'umuntu ambazi ibibazo nk'ivyo. Ivyo byose shaka no kuvyumva. Ivyerekeye intuze hano. Kandi avyumviye ngaha reka tuvuge kuri filme hama ivya gospel music. Twaratigise ngaha. Ivya gospel music kandi avyumviye ngaha tuzobitegura kandi hanyuma tugane kuko ndiko ndashaka ko tuganira n'abaririmbyi ba gospel kuri iki kintu ibintu bera muri gospel music birababaje vraiment birambabaza kandi kora suko tutabarondeye suko tutatanze amafaranga suko hataba ibi nibi n'amajoro ukara uri kurari wakoze indirimbo yawe ukava ngaho ukaje ko indirimbo na video ukarondera reka kumvyurianisha vaho Agusa byose ni buke ni buke narabaretse inaronka amafaranga uko iyo ndirimbo nzo bande warese abo nyene batavuza indirimbo cyangwa batuye umuntu amenyekane siko tutabarondeye kugira ngo tumenyekane nawe ubwawe reka kwigirisha haje umwana ngaha ataramenya kuririmba donc ataramenyekana murondera bagiye abantu bamenyekanye ariko kugira ngo mubamenyekanishe we niwe mweranda oyaje hari bwa mbere bwavugana ibintu nk'ibi
nakarero ndaguhaye nawe ubwawe nta ntufasha wowe Yumva rero ntavyuzi ntumbeshere. ntufasha wose na wewe Ntumbeshere ntavyuzi. mbeshande gusa gusa maze iminsi ndiko mvuga ku kintu bitwa patriotisme cyo gukunda iby'iwacu gushigikirana kundana gukorera hamwe gusapotingana nico kintu kindagishinga mwino minsi nibaza yuko ivyo byose biri muri ico kintu Imana ishimwe nimba ikora gishinga gusa ndifuza ko nundi murundi wese ahari byo murazishinga sinzi navyo nzi ko bizoshoboka nuko twabisanze nyene nukurindira tukaraba gusa uremera ko ishanje mishoboka birashoboka nta buziki nta na kimwe kibuze Arise rero tugiye kure na kure kuri gospel music canke kuri filme canke kugira iterambere rishitse rishoboke akajambo bobwira aba journaliste twebwe hamwe n'abasanzwe bakurikirana ibikorwa byanyu canke vyacu mu vyerekeye iki gospel canke filme sha ico nobwira abantu gusa abagenzi banje dukorana akazi nuko bokora vyonyene ndi sûr ko ta kintu na kimwe mu journaliste yakoze kugira Alice amenyekane mu vyerekeye comedy mu vyerekeye filme nta kintu na kimwe bakoze kugira amenyekane ibikorwa niyo byatumye tuje hanze ibikorwa vyonyene kora akazi kawe ushire hanze kora akazi kawe n'inguvu zawe zose vyonyene bizoguha ijambo ivyerekeye ngurindiriye ngo naka ngurindire naka kuvuga ubufasha ntibuba maze kuja hanze ngo mbaye mustango nkina comedy namamaye cyane ndabizi ariko inyuma yaho buri mu journaliste wese disha higaniro mpiganiro kaye nararira n'amafaranga ari kaye naye nkarungika ama de plus magiriki rinka amafaranga ya smart ni bande warungikiye amine ni bande wayarungikiye babarira nimba yuko kugira ibintu bikire nimba ko akwiye kuvuga ukuri ano kuri hari abantu banesha vuwangu Okay, Arise. Okay. Basi kubarorera filme, barorera gospel music akajambo babwira. Ico nabwiye gusa nuko kubakora babandanye bakora. Kubaturorera namwe nimudushigikire. Gute? Kudushikira kura ibikorwa vyacu kubiha abandi icambere cyo jewe mvuga icambere cyo nuko tugira abantu b'ubuntu sivyo urashobora kubutokora ivyo bindi bintu byose two gusaba ari ukumva ko nimba nkoze igikorwa gishikire bahafi yacu ifuze kumva ko ibikorwa twakoze hari ahantu nawo bigeza nibaza ko ari yes mwavyumvise je kabisa umuntu wese radye iki kiganiro ndamutumiye asimbe gato nawe banza kahebeye iyi video asimbe gato aje kuri Alice niyo raba indirimbo za Alice gusa no muri comment ngaho ndaza gushirayo link ya Alice niyo kugira ushobore kuja kuraba indirimbo ziwe Alice kuza gukinana na Sabbas yo bacagiye kubandanya na Mutima canke ni gufatanya no gufashanya bon ahantu hose ndemerewe kwakira mu gihe twavyumvikanye n'abantumye ko muri mu mutima ndahari hajya ni muhira kandi uri muhira bitemewe ko ugenda gutembera handi hano nahaje ndazi ko ifilime hari handi hani izonshikana hari izonkura na izonshikana kuko ni rya mbere ngiye muri izi filime urana ko Sabbas abantu bakora cyane kandi twubaha bakora cyane nibaza ko rero gukorana nabo ubwa mbere bwo namahirwe kuri jewe ukomeze kose namahirwe kuri jewe nubwo bandonde nabo bazi ko ndi umunyakazi shoboye ariko nanje nabishima Imana nibaza ko rero naraje dukorane nk'akazi kandi nk'abantu turi inshuti yeah. Yes hari imigambi ufite nawe yo gukora film ugashira kuri channel yawe na cyane ko tubona abarivyi ba gospel beshi birangira bakinye na film nayo mfise uvuga ati je Alice ngira ndagufashe ndagukorere filme cyangwa ndagusupporting ukore filme nawe ivyo bari byize ukore filme yiwawe washima Imana oya sinokwirukira gushima Imana kuko harimo intambara nyinshi uwo muntu mbeyo baje kugira ngo afashe no manza kurabwa ubufasha bwiho buhagaze nuko nico ashaka byose vya mu kiganiro niwe yo gufasha ari we wese hari ico cyangwa utinyati yo bafasha ari umugabo akavuga ati we rero bigomba kuba ibindi bintu oyaye tinyiki nta na kimwe ntinya uretse ko ibibazo bari byinshi umunsi ndashaka kuza gukomerera ikintu atari uko mfite umutima w'ikora canke tugakorana mu mezi 2-3 kansambura nkababara kandi nibereho neza
nibaza ko rero ivyo sindavyirukira cyane. gusa habonetse ubufasha ubwakira. Nta wanka ubufasha ariko no kwiga ubwo bufasha ubwaribwo nomanza kubiraba neza. Alice ndagushimire cyane nizere yuko n'undi munsi twagana tuganire uzoduha time na cyane tuzosa tuganire kandi urumva ko dusa hari ikindi kintu nungutse sinenze gukora gospel music ico n'ikindi kintu kigira kabiri nungutse apare yo gukina comedy na film. Murakoze kuba mwungutse. Uzoduha kanya kandi dusubire dukore umwanya ukwiye. Nta kibazo vraiment ndahari. Akajambo kanyuma ubwira abakunzi bawe muri comedy no muri gospel music. Bo ico novuga ndahera muri comedy. Hari abantu benshi uyu munsi bariko batubaza ngo kumenga ibikorwa ntimeze nko vyari bimeze kare. Donc hari ukuntu hariho umuriro mwinshi cyane ariko uyu munsi novuga ngo hari ibintu twagiye turavumbura turamenya